Reka subire ndabahe kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV, isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi na cyane tuze kurabira hamwe kuko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD, aho rero wahoze aramuswa uyu mugambwe ari we Hussein Rajabu yamaze kwandikira ikete kuri ubu uramutswa uyu mugambwe ari we Veriano Ndikuriyo hamugabisha ko agomba kurekura umugambwe ngo bivanye nuko ari we yawishe. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido, turaza kubashikiriza, turaza no kurabira hamwe zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa zibaza ziti ese nyuma ya Evariste Ndayishimiye ninde yoba agira aramutswe u Burundi, ni gute arengewe mu Bunyoni ngo yashatse kuba umukuru w'igihugu bimuviramwo ivyago. Muri iyi nkuru yacu kandi turaza kwifashisha ikinyamakuru Ejo Heza cyo ku 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, maze tuze kurabira hamwe ibijanye na General yarengewe mu Bunyoni kuva muri Paripehutu gushika ashatse kuba umukuru w'igihugu ku nguvu. Turaza no kurabira hamwe zimwe mu ntahe zagiye zegeranwa, turaza kurabira hamwe kuko kuravugwa hagati ya Hussein Rajabu ndetse na arengewe mu Bunyoni ndetse n'uramutswe umugambwe CNDD-FDD kuri uyu munsi ari we Veriano Ndikuriyo. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido, tuze kuyabashikiriza yose uko yakabaye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru turabire hamwe kuri ko biravugwa Nyabihanga, aho rero hariko ravuga ko hari agakandamizo imbere y'urugendo rwa Perezida Ndayishimiye. Ibyo turaza kubigaruka ko byose ku buryo bw'idonido, turaza kubibashikiriza. Kuri yo bw'idonido reka dutangurire amakuru yacu kubiriko biravugwa ko wahoze aramutswe umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajabu yamaze kwandikira ikete uyu aramutswe uyu mugambwe CNDD-FDD kuri uyu munsi ari we Veriano Ndikuriyo amugabisha ko agomba kurekura umugambwe bivanye nuko ngari we agira awutembagaze. Ni mu gihe kandi hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza, aho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ariwe Veriano Ndikuriyo agabisha avuga ko hari byinshi byamaze kuhinduka mu mugambwe CNDD-FDD. Murabizi neza ko uyu mugambwe wahoze uramutswa uyu Hussein Rajabu, ariko ubwo yamaraga guhunga igihugu waciye uramutswa bamwe mu ndongo zitandukanye z'umugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu rero ukaba uramutswa Veriano Ndikuriyo, amwandikire rero ryihuta cyane amugabisha ko bidatevye agomba gusubizwa umugambwe CNDD-FDD kandi ko agomba kugaruka mu Burundi. Mu yindi nkuru kandi hariko ribazwa mbega inyuma ya Evariste Ndayishimiye ninde yoba agira haramutswe igihugu cy'u Burundi, ni gute mbega arengewe mu Bunyoni yashatse kuba umukuru w'igihugu ku nguvu ariko bikamuviramwo ivyago. Muri iyi nkuru yacu turaza kwifashisha ikinyamakuru Ejo Heza cyo kuwa 24 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024, maze turabire urugendo rwa General arengewe mu Bunyoni kuva muri Paripehutu gushika ashatse kuba umukuru w'igihugu ku nguvu. Kananira abagabo ntiyimye mu nkuru duheruka kubaha ijanye na Petero babiri ari buye ndetse na Nkurunziza, harajemwo izina rya General arengewe mu Bunyoni, ahavugwa ko ari we yakiriye Hussein Rajabu mu gisagara ca Bujumbura. Ico kandi Rajabu yari aje mu nama y'umuhari Forebu yabereye mu Burundi kwa 22 ukwezi kwa gatatu 2018. Amasoko yacu akavuga ko kuba Romeo cyangwa se Hussein Rajabu yagendeye mu miduga ya arengewe mu Bunyoni bwari ubutumwa ngo kubari basanzwe bamuraba ijisho ribi. Inkuru zivuga kandi ko Hussein Rajabu yamye ashaka kunywanisha abafise ivyo badahuriza ko onata cyane ko abatanguranye nawe mwiyubakwa ry'umuhari CNDD-FDD bama bashaka gufata Rajabu nk'uwoba gusa
nk'uwabo gusa ngo ntibashaka ko hari abandi bamwegera. Ibyo nabyo kandi Rajabu akaba atavyerekwa kuko ngo yari irindi shusho ryari irindi shusho ry'ugukurimirira arivyo ry'ukumirana arivyo byatumye bafata umuheto. Kukwanka iryo okumirana rero byatumye Hussein Rajabu azeza amabanga akomeye abandi barundi batahoranye muri FDD, aho rero wasanga abajejwe umutekano wiwe mu mpimba bari abahoze muri Parpehutu, ahandi ibikorwa bikomeye akabituma abahoze mu gisirikare ca kera ca FAB canke abahoze mu yindi mihari. Murabizi neza ko Hussein Rajabu ari umwe mu bagerageje ari we yahoze aramuswa umugambwe CNDD FDD, ariko nyuma yaho akaza gufatwa ingingo yuko agomba gupfungwa. Ibi bikaba byarakozwe na Petero Nkurunziza yahoze aramutswa Uburundi, akaba ari we yasubirijwe na Evariste Ndayishimiye. Ugasanga rero amabanga y'igihugu ngo ndetse n'ibisabwa byose guhindurwa, ariko arabizeza abatutsi b'Ibururi bizwi ko bahoze canke bacegereye wari umwasi wiwe ari we Rutura. Uyu nta wundi yari Petero Buyoya. Hussein Rajabu yasigura kandi ko atari ubwoko bw'umuntu bumugira mubi, ahubwo ari agatima atarekiwe. Parpehutu FNL ya Misago yinjira muri FDD. Intwazangabo nka General Alenge Bunyoni, General Godefroid Niyombare ndetse na General Guillaume Nabindika zaramenyekanye cyane mu mahari Parpehutu FNL ishami ryitirirwa Misago Donasiye, akaba kandi ari ishami rimwe mu yandi yagiye ariyonkora kuri Parpehutu nkuru. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi yo muri 1995, bamwe mu bacitse ku icumu bahungiye mu bihugu bibanyi, abandi bahambya bene wabo ku rubuga rw'intambara mu mihari itandukanye. Uburongozi bw'umuhari CNDD FDD bwahavuye bumenya iby'iryo shami rya Parpehutu, maze haratunganywa imikenyuro ndetse n'imikebukano y'ukuntu boja hamwe mu kugira ngo intumbero imwe y'urugamba. Amakuru avuga kandi ko kwakirwa mu bwato bunini bwa FDD Alenge yo mu Bunyoni yarifashe ko ari intererano idasanzwe ahaye CNDD FDD, arico gituma ngo yabona ko akwiye gufatwa nk'udasanzwe muri uwo mugambwe. Mu by'ukuri kandi uburongozi bwa FDD bwamenye kwakira iryo shami rya Parpehutu kubera vyavugwa ko ririko ririgenza nabi mu gihugu mu gusahura abanyagihugu, abadandaza abategereye mu mabarabara. Iyo ngendo ikaba kandi yaracafuza urugamba rwo guhabuza amademokarasi, kuko abo bahanganye baca baronka ico bogerako mu kubankisha abanyagihugu, mu gihe kandi urugamba rwari rwatanguye kubw'ineza yabo banyagihugu nyene, kandi akaba aribo bari barufata mu mugongo. Amakuru kandi abandanya avuga ko bivanye n'icubahiro Mutama canke Muze, akazina k'icubahiro bita Hussein Rajabu yahabwa ku rugamba, vyatumye Bunyoni yumva ko ngo havuye uwo Mutama wa mbere haca hakurikira we nka Mutama wa kabiri. Ivyo byaragaragaye mu mvugo zimwe aho Alenge yo mu Bunyoni yakunda kumnegura cane ingingo uburongozi bw'umuhari bwaba bwafashe byitwaje ko yuko atagishizwe inama. Nkuko bivugwa na bamwe mu bahoze ku rugamba muri FDD, bavuga ko igihe Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uwo munsi akomerekera ku rugamba, we ndetse n'abandi batatu babaye rwose cyane, kugeza aho Hussein Rajabu afata ingingo yo kubarungika kwivuriza mu gihugu ca Kenya. Bamaze kugaruka ku rugamba baboneka nk'abihebuye mu kuko kazoza kabo mu vya gisirikare kasa n'akatagishobotse.
mu bwenge bwinshi Hussein Rajab yarafashe ingingo yo kubahuduza amapeti bahabwa irya koroneli nk'iryo izindi ntwazangabo zikomeye zariko na Arengeyo mu Bunyoni arimwo kugira ngo ntibacike intege. Iyo ngingo yarateye ishari rikomeye cyane Arengeyo mu Bunyoni kugera aho atyoza abo bakomeretse abashinyagurira avuga ati Rajab aratwenza none nk'aba abaduza amapeta y'iki kandi babaye ibimuga aba ntitwataha kutukaja mwidefe abantu twataha tukaja mwidefire bo babona bazo bishobora. Iyi mvugo ya Arengeyo mu Bunyoni yarahashtse gucanishamwo abagwanyi kuko ngo haciye haduka icuka kibi aho havugwa n'abashatse kurasana mugabo kandi indongozi z'umuhari zibyitwaramo neza ihumure riragaruka. Ariko kandi Reverend Nikuriyo byaramubabaje cyane abona uko yari yahaburiye n'umwe mu muryango wiwe ku buryo n'ubu byase ko ababarira Arengeyo mu Bunyoni. Hari abavuga kandi ko atari Ndikuriyo wenyene byagoye kunywana na Arengeyo mu Bunyoni hafi nka bose mu bo Arengeyo mu Bunyoni yasanze muri FDD ntibamwerekwa kuko ngo yamye ari umuntu w'inzigo akagira ubwibone bwo kwishira hejuru agakunda amaronko gusumba ineza ya bose. Bamaze gushika mu gihugu inyuma yaho uwahoze ari umuhari ubereye umugambwe abarundi bakawutera iteka ugatsinda amatora ya 2025 Arengeyo mu Bunyoni ari mu batanguye ingendo mbi yo gusahura amatungo y'igihugu nako akunda ibyubahiro n'ibibanza by'iteka. Abaduhaye amakuru bavuga kandi ko Bunyoni nubwo yakunda kuvugwa nk'umwe mu begereye Nkurunziza atari urukundo rwamujanayo ahubwo ngo ko biharuro byiwe byo kuza kwicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu nk'iteka risumba yandi. Yabona kandi ko yegereye Nkurunziza ari kumwe na Adolphe Nshimirimana bizomworohera kuyishikira kuko ngo kubwiwe yabona ko Nkurunziza aho bahoba ngo nayo Adolphe Nshimirimana akaba yarabona ko irya ntebe ngo imurengeye. Nubwo yarazi ko Hussein Rajab ariwe mutama w'ijambo muri FDD Rome forte de système CNDD FDD yarabona kandi ko kwipanga ari inyuma ya Rajab bitoroshe kuko ngo kwa Rajab ivyo byabityo ngo bitakunda ushashaye ikibanza ntaco yaronka ariho havuye imvugo ko uwipanze bamupangura. Ukubona ko Hussein Rajab ariho atoshikira amatungo n'intebe y'umukuru w'igihugu byoroshe biri mu byatumye Arengeyo mu Bunyoni ashigikira ko Rajab yakwa uburongozi bw'umugambwe. Mu kwerekana ko ubuhangange bwiwe ataho ubwagiye nubwo yari mwibohero Hussein Rajab yarigeze gutabara Arengeyo mu Bunyoni mu mwaka wa 2010 amuburiye ko aza guhabwa isumu mu mfungurwa zo mu ndege mu rugendo yagirajemwo mu gihugu c'Ubushinwa kuko bamwe mu bihangange bashaka kwiruka ko Arengeyo mu Bunyoni niko Hussein Rajab yakinga akoresheje abatari muri uwo mugambi. Vyatumye Arengeyo mu Bunyoni abona ko atari ku ruhande rwa Hussein Rajab ubuzima bwiwe bushobora guhungabana ariko kandi akaba ataco Bunyoni yakora adashize ko ikizuguzi ivyamushikanye kukuba igihangange ca mbere gifise amatungo menshi muri CNDD FDD. Amakuru avuga kandi ko nubwo yaronka amatungo menshi indoto yiwe yukuzoba umukuru w'igihugu atayivye ariko ico atamenye nuko ayo matungo menshi yahawe kwari nko kumuzibira kugira ngo ntazosubire gusaba kugirwa umukuru w'igihugu. Inkuru zivuga kandi ko mu mwaka wa 2014 mu nama y'ibihangange yabereye mu ntara ya Bukarusi biga uko bo kwifata kubwo ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Arengeyo mu Bunyoni yasabye bagenzi be ko ico kiringo bo kimuha
hako ngo giteza induru mu gihugu ndetse no mu makungu, ariko ntibyakunda kuko hirya kirya kiringo cari gifise ibyo kigamije nkuko twabibonye mu nkuru ziheruka. Amakuru avuga kandi ko uretse impamvu izi canke ziriya ibihangange vyo muri CNDD-FDD byari ibyarahiye nkuko nubundi amakuru habandanya abishikiriza. Amakuru avuga ko uretse impamvu izi cyangwa ziriya ibihangange byo muri CNDD-FDD byari byararahiye ko bidashobora kwemera ko arengewe mu Bunyoni haba umukuru w'igihugu bivuye ku ubwibone bwiwe, kuko ngo babona ko yohava akoresha ubwo bubasha mu kwikiza abo adashaka. Ivyo navyo babivuga kandi bisunze amajambo yigeze kubwira bagenzi we mu nama barimo ku Kirimba kwa Nkurunziza, aho yavugaga ko bagenzi we amafaranga atabafata bagumye basa nkuko bahora basa bakiri mu ishamba, ariko kandi we asigaye ari nk'umuzungu w'amafaranga, arico gituma ari we akwiye kurongora igihugu. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu kandi avuga ko mu mpera z'umwaka wa 2019 mu nama y'ibihangange yategurira uzosorekwira Nkurunziza arengewe mu Bunyoni yari afise icizere ko ari we aza guhabwa ico kibanza, ariko aza gutangazwa n'igenwa rya Evaristo Ndayishimiye. Amakuru y'ibanga kandi twarose avuga ko Evaristo Ndayishimiye yatanguye gutegurwa kuzoba umukuru w'igihugu kuva ahawe kurongora umugambwe umwe mu bahoze bajejwe ubuzima bwa Neva ariwe Evaristo Ndayishimiye akiramutswa umugambwe. Avuga ko bigeze kwakira intumwa za Hussein Rajab. Ayo makuru kandi avuga ko izo ntumwa zari zizanye ubutumwa bushimangira ko atacahindutse ku nteguro y'inyabutatu yubatswe uku Nkurunziza, Rajab ndetse na Evaristo Ndayishimiye. Iyi nyabutatu ivugwa ni iyubatswe kuva bakiri ku rugamba, ijanye nuko bari babisikanye ku butegetsi nk'ivyabona bidasanzwe by'ukungene demokarasi yaharaniwe, ikanboneka ngo yibarutswe n'amasezerano yo guhagarika intambara. Hari inkuru kandi zivuga ko iyo nyabutatu yo kubisikanya mu ntebe y'umukuru w'igihugu, aho hatangura Nkurunziza hagakurikira Hussein Rajab, inyuma yiwe hakaza Neva, hari ngo hongigwe ko uwo wa kane ariwe General Sirasi ni igurirwa. Igihugu cha Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi nk'abaramuye CNDD-FDD mu kwibutsa ko ngo bagishigikiye iyo nyabutatu wahoze ari umukuru w'igihugu cha Tanzania ariwe Jakaya Mrisho Kikwete. Igihe yaza himikwa Evaristo Ndayishimiye yaribukije ko acibuka uko Nkurunziza na Rajab ndetse na Evaristo Ndayishimiye bakorana. Ayandi makuru y'ibanga dufite avuga ko hari amasezerano yoba yarabaye mu mugambwe CNDD-FDD ajanye no kungene abazoba abakuru b'ibihugu bo bisikana bisunzwe amadini nkuko bigenda muri Chama cha Mapinduzi. Ibyo bikaba kandi byatanguriye muri CNDD-FDD, aho amasengesho mpuzamadini yatanguye kuba nk'itegeko kuva bakiri ku rugamba, kimwe mu byatumye ndetse hubakwa inyabutatu ya Nkurunziza, umukizwa Hussein Rajab umuyisilamu ndetse na Evaristo Ndayishimiye umukatolike. Amakuru avuga kandi ko bivuye ku ukajagari Nkurunziza yateje mu mugambwe CNDD-FDD ntibibe bigikunda ko ibiringo byubahirizwa, byatumye n'urutonde rwo kubisikanya ku ntebe y'ubukuru w'igihugu rutabandanya nkuko byari bitegekanyijwe. Arengewe mu Bunyoni yanka inyabutatu. Amakuru avuga kandi ko inyuma yo kuronka amatungo menshi bahavuye biga uko bagabangana ibibanza by'iteka mu butegetsi bw'igihugu, bamwe bazokurukiramwo. Amasoko yacu abandanya avuga ko ibihangange bimaze kwankira Nkurunziza izina rya Pascal Nyabenda, Arengewe mu Bunyoni yaciye asaba ko ariwe yoserukira CNDD-FDD mu matora ya 2020. Bagenzi biwe baranka. Arengewe mu Bunyoni kandi yoba yaratumye
intumwa kwa Hussein Rajab mu gihugu ca Tanzania kugira ngo abe ariwe atanga izina rya Arengeye Umunyoni, ariko Hussein Rajab ntiyabyemera kuko kubwiwe ngo amasezerano y'inyabutatu yategerezwa kubahirizwa nubwo hari ibyahungabanye. Mu nyuma Hussein Rajab yoba yarabwiye by'abihangange ko bitokumira rwose Arengeye Umunyoni, nubwo benshi batamwerekwa canke ngo bamufitiye inzika kuva bakiri ku rugamba, ariho Arengeye Umunyoni bamugira umushikiranganje wa mbere. Icababaje Arengeye Umunyoni nk'uko amakuru adushikira abivuga ni izo ngingo Hussein Rajab afata zimeze nk'izidasobanutse. Mu kiringo ca gatatu aho Nkurunziza atasohoka igihugu, Arengeye Umunyoni yaragerageje kuja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama yaserukiye leta y'u Burundi. Urugendo rwiwe rwahagaritswe ageze mu gihugu ca Ethiopia, akaba yashaka kwerekana ko we arinda ariwe bakwiye kugira umukuru w'igihugu. Igenwa rya General Evariste Ndayishimiye niryo ryamutuntuje kubona umuntu atazi kuvuga ijambo ndetse no gufata ingingo ariwe ngo bashira imbere bitwaje amasezerano. Yabaye intandaro y'uko Arengeye Umunyoni aca afata ingingo yo kwisokora muri systeme ya CNDD-FDD, ntiyasubira kwitaba ibikorwa na bimwe byabo, aja gutegura uko ashikira intebe y'umukuru w'igihugu aciye mu nzira ziwe kuko yarabona ko ari kumwe n'abandi bitokunda. Mu kugabisha Arengeye Umunyoni ku ngingo yafashe yo kwisohokora muri systeme ishobora kumukorako, ubutumwa bwavuzwe na Reverien Ndikuriyo yabuvugiye mu ikoraniro rya CNDD-FDD ko hariho umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 abihawe na systeme, none hageze aho avuga ko ivyiyo systeme bitamuriraba. Ndikuriyo kandi acavuga ko uwo muntu ashobora kwakwa ivyo yahawe byose na kare niwe asumbya abandi. Ico gihe benshi bibaza ko ariko avuga neva mugabo bwari ubutumwa bugenewe Arengeye Umunyoni. Nkuzi aho ubutegetsi bubohaboha, Arengeye Umunyoni yaciye atangura kwegeranya abahoze bayoboka Nkurunziza, abizeza ko ibibanza neva yabatse azobibasubiza ashigikiriye ubutegetsi. Yongera kandi yizeza abo bahoranye ku rugamba muri Paripehutu na FNL ko azoca abaha amapeti yo ku rwego rwo hejuru nibemera kumushigikira mu mugambi arimwo. Uwo mugambi wa Arengeye Umunyoni watumye bamwe bamufitiye inzika baronka ico baherako mu gutegura kumukura mu nzira. Amakuru adushikira avuga ko hari abategetsi babiri bakomeye muri CNDD-FDD bagiye Tanzania kubwira Hussein Rajab uko icuka kimeze muri systeme kugira agira ico abikorako. Ubwo ayo masoko yacu avuga kandi ko abo bategetsi babiri ari General Alexandre Muyenge batazira Manaresi arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ico giti akaba yagihawe kugira ngo bizoze biramworohera kujabuka imbibe z'igihugu mu ishusho ry'inkino. Bivugwa kandi ko Manaresi ari mu bihangange vyegereye Hussein Rajab, ariko atopfa kumenya ko bafise ijambo rikomeye mu Burundi. Uwa kabiri yari Tanzania kubwo ikibanzo ca Bunyoni ni Reverien Ndikuriyo. Amakuru avuga kandi ko uko bahabwa amabanga mu butegetsi hamwe ndetse no mu mugambwe hari ibiharuro vya politike bikomeye byisungwa. Amasoko yacu avuga ko Hussein Rajab amaze kubona amazi yarenze inkombe yaciye ategura uko Arengeye Umunyoni yokurwa mu gihugu ngo bataramugandagura. Ico gikorwa cahawe General Prime Niyongabo. Ubwizigirwa bwa Ngabo Prime Niyongabo kwa Hussein Rajab ndetse n'ubushobozi bwo kwanka ikintu ntihagire uwundi akirenga ko biri mu byatumye amara ikiringo kirekire mu burongozi bw'igisirikare. Aya makuru kandi abandanya avuga ko Prime Niyongabo amaze kubwira
Arenge wo Bunyoni ko adahunze ashobora kugandagurwa. Bunyoni yaranyegeye, harategurwa inzira yocamwo nkuko vyama byakozwe iyo hari umuntu akomeye bisabwa ko asohokanwa igihugu mwibanga. Amakuru avuga kandi ko Hussein Rajab yari yamaze kuvugana n'abategetsi b'u Rwanda ko bomwakirira Arenge wo Bunyoni nka kurya bakiriye General Godefroid Niyombare mu kurindira ko hatorwa izindi ngingo. Mu mwanya harindiriwe abaza gutora Arenge wo Bunyoni abakamujabukana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Arenge wo Bunyoni yaciye yisubira ko abwira Prime Niyongabo ko Hussein Rajab yahengamiye ku ruhande rw'abashaka kumwica. Kumukura mu gihugu vyerekana ko uwo mugwi ari wo watsinze kandi yategerezwa kubahuza. Bunyoni yongera ko aramutse asohoka igihugu azoca yibagirwa kandi afise ibikomeye yokoreye igihugu. Ubutumwa bwa Arenge wo Bunyoni yuko yase gusohoka igihugu bumaze gushikira Hussein Rajab yaciye ababwira ko bomukorako amaboko nk'abazi ko Arenge wo Bunyoni ari umuntu w'intagondwa agoye guhanurwa. Bari bateguye ko yanse kuva mu gihugu baca bamupfunga bakamwaka ibyo atunze nk'uko Reverend Ndikuriyo yari yabivuze. Amasoko yacu yatubwiye kandi ko igikorwa cyo gufata Bunyoni cahawe Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka ndetse na Matiyasi Niyonzima batazira Kazungu. Reka rero iyi nkuru yacu tube tuyisozereye ngaha, tubandanize mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, na cyane turabire hamwe kubiriko biravugwa muri Nyabihanga. Turabire hamwe imyidogo abanyagihugu bafite. Nyabihanga agakandamizo imbere y'urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ino minsi haraboneka ubwoba bwinshi mu makomine Perezida Ndayishimiye aba agira agendere gushikiriza abamstanteri bashasha. Abanyagihugu basa n'abarambiwe amajambo ya Ndayishimiye ntibagishaka kumwitaba. Abategetsi nabo ngo babuzuye ubwoba bwo kumaramara. Aho kera umukuru w'igihugu agendeye ahantu abanyagihugu bashabadukaga bakabura aho bakwirwa, ubu ngo habanza gufatwa amategeko ateye ubwoba kugira ngo perezida aronke abamwitaba. Ibaze nk'itegeko ribuza abanyeshure kwambara uniforme ndetse no kwinomosha umushatsi ngo ndetse no kwimosha umusatsi ngo ntibiboneke ko stade yuzuye abanyeshuri gusa. Ejo aho bukera Perezida Ndayishimiye azoba ari muri komine Nyabihanga. Umbe ivyo umunyagihugu waho araye atubwiye. Mwiriwe neza hemwe tweho twumiwe. Perezida azoza gushikiriza musanteri wa Nyabihanga. Amategeko ahari araturembeje, nukuvuga komine yose ya Nyabihanga no gusoroma ibijumpu ntibyemewe kubera benshi ubu barambiwe nukuja kwakira Perezida Ndayishimiye. Nukuvuga ukuntu bararika nta muntu yemerewe gukora ikintu na kimwe. Ubwoba basigaye bafise burateye ubwoba kuko n'abanyeshure bararetse kwimosha, babujije kwambara uniforme kugira ngo ntibabone ko ari abanyeshure. Mbona umengo biragoye. Bamwe bavuga ko mu bategetsi nyene hoba hariho abatoba izi ingendo kugira ngo biboneke ko atabantu igihugu gifise ndetse na Evariste Ndayishimiye afise. Hariko abanyagihugu batwandikira bavuga ko ataco bokura mu majambo y'umukuru w'igihugu, nta nyishu ngo basangamwo ku bibazo biba hanze. Abayagira Uburundi batabona, ababwira ubutunzi batabona, ahandi
akadukana ibyitwazo bidafashe ngo no gutuka abandi barundi. Henshi yakirwa n'urwaruka rutambaye uniforme baba ari abanyeshuri bategetswe kumwitaba, ariko kandi ngo bategekwa kunyegeza ko ari abanyeshuri. Biratangaje. Ibyo rero byose ni bimwe mu biteye ubwoba leta y'u Burundi na cyane Perezida Ndayishimiye, rero bikaba ari ibibazo bikomeye. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko tubashikiriza kuri saa dusozere ngaha, tuza gusubira n'umundi mu makuru haraza kubagezwa kuri no munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV cyane bashikiriza makuru n'ibiganiro babigezwa kandi muri rw'Ikirundi.